24 heures. ifise amasaha 24 24 heures. muri aya masaha 24 moya isaha imwe iko na 60 minutes. ifise iminota Kule 60 60 minutes. muri iyo minota 60 Tumepewa 1 minute. twahawe umunota umwe Hivi yenye tuko na kaa hapa. aha twicaye hano. Elewa tuko na dakika moja tu. Menye ko duvise umunota umwe Ambayo dunia yote isi yose waliokufa abapfuye watakaokutwa wazima bazosanga kwa dakika moja umunsi isaha imwe tutaondoka dunia tunakwenda mbingu. tuzokwika kanya gato duce tuja mu ijuru. Dakika umunota umwe. hata unajua kukimbia mbio sana, nubwo woba warigize nka za myandi mupira, siamini dans une minute utatoka kwako urejoindre kanisa utengeneze. ni munyoto umwe wamaze gushika mu ishengero utungana. Hata bangelikupa fize ukimbie, bakupe ndege ya fize, nubwo baguyanza ndege zinyaruka cyane, siamini dans une minute utarejoindre batu ba Mungu utengeneze mu munota umwe ko wamaze gushika ugacutungana. Mara nyingi namuulizaka mke wangu Janet, nkunda kubaza umukenyezi wanje kabla ya kulala namuuliza, imbere yo kuryama nkamubaza, parapanda kilia we na mimi nani atakwenda? Nzamba yovuga je nawe uwo genda ninde? Alo Biblia haijidanganyi. Biblia ntibeshe. Wawili watakuwa kitandani, babiri bazoba baryamanye, mmoja atabebwa, umwe azojanwa, mmoja atabakia. uwundi asigare. C'est ce que dit la Bible. Niko Biblia ibivuga jambo ry'Imana. Umeolewa mama? Urabyumva mama? Ni byoroshe. Mama pastor hataenda kwa imani ya mchungaji. Oya mama pastor ntazogenda kubera kwizera kumwungere. Dakika hii mu munota umwe, ndio maana ukipata nafasi ya kutubu, nico gituma ironsaho wihanira leo chutunganya ubw'umunsi. Dakika moja mu munota umwe wafu watafufuka, wazima watazuka, tunakwenda kwa Baba, tuja kwa Data. twendako huko, iyo tuja tutaulizwa maulizo 7. tuzobazwa ibibazo 6. Niongee mawili matatu kwa hapa. Reka mvuge 2 cyangwa 3. Ya kwanza, icyambere tutaulizwa tulivyokuwa uaminifu kuhudhuria ibada. Tuzovuga ingene twarabizigirwa mu kwinjira mu gikorano. Cha pili, ikigira kabiri, tutaulizwa kila tulichokifanya. Tuzobazwa icyo twakoze, tulikifanya kwa utukufu wetu au kwa utukufu wa Mungu. Mbega twagikoze kubw'icyubahiro cyacu cyayo kucy'Imana. Naweza toka Goma na kuya Burundi kuhubiri. Ndashobora kuva Goma nkaza mu Burundi kuvuga kwa sababu ya mnipe pesa. Kugira ngo ndonke udufaranga. Ndio maana Mtume Paulo anasema nini? Nicho gituma Paulo avuga, sisi si kama wengine wanaolichuruza neno la Mungu. Avuga twebwe ntabwo tumeze nk'abandi badandaza itaranto. Sababu krize inapita. Kuko icyo naenda muinjili. Ukaja mu butumwa. Batakupa pesa, baraguha. Mbingu haitakulipa. Ariko mbingu haitakulipa. Mwijuru nacho zoharonga. Marafiki zangu naona wanaruka sana. Nabonye bene data bariko barabyina. Kesho na mimi nitaruka na kesho yake. Bariko barabyina. Kesho bwana tutatambira pamoja. Ko mbona babyina. Niko najifunza hapa, kesho tutaruka nao. Ejo tuzobyina cyane. Lakini tunaporuka, ariko iyo tubyina, sababu watu watusifie, mbega no kugira ngo Mungu mbinguni apendezwe. Mbega no kugira ngo abantu badukomera amaso cyane. Kinachofanyika ikintu cyose gikoreka ya utukufu wa Mungu, gikoreka inyuma y'ubwiza bw'Imana. Ni zero. Imana nta na kimwe izoriha, bizoba ari ubusa. Biblia inasema nini? Ijambo ry'Imana Biblia rivuga ngo chochote mkifanyacho kwa neno au kwa tendo, ikintu cyose dukora mukifanye kwa utukufu wa Mungu. Kugira ngo ubwiza bw'Imana aribwo bugaragara. Nikivaa iyo nambaye, nivae sababu ya Mungu apewe utukufu. Kugira ngo nambare ubwira ubwiza Imana ihabwe icubahiro. Nikiimba, iyo ndirimbe, nimbe cyo Mungu apewe utukufu. Ndirimbe kugira ngo icubahiro kibe cyuhahiro. Iyo mvuga ubutumwa, sihubiri tu nyinyi mnisifie. Ntabwo mvuga ubutumwa kugira ngo umuntu, sababu Mungu apewe utukufu. Ariko mvuga ubutumwa kugira ngo icubahiro kibe cy'Imana. Cha tatu, icya gatatu sasa. Icya gatatu rero, tutaulizwa
tuzobazwa tulivyokuwa uaminifu kwa maombi. ingene twabaye abizigirwa mu gusenga. Watu wengi wana maombi ya kuombewa, abantu benshi bafise amasengesho yo gusengerwa, lakini hawataki wenyewe kuomba. ariko ubwabo ntibagomba kwisengera. Yesu akawaambia mitume, Yesu abarira intumwa, mpaka sasa hamjaomba kitu. arababarira ngo gushika ubu ntaco Ombeni murasaba. chochote mnachotaka kwa Baba, Saba ico mugomba cyose kuri Data, atawapeni azobaha, ili furaha yenu itimilizwe kugira ngo urukundo rwanyu na rugwire, jina lake Baba wa mbinguni litukuzwe. kandi izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Uko chini Mwisi anasema sitawaombea, hariya hepfo aravuga ngo lakini sinzobasengera, nasema ombeni. ariko mu biganza. Kuna watu watakuwa wanapona tu, Hari abantu bazoba bakira gusa, sio mbali, ni hapa karibu sana. ntabwo ari kera, ni muri iyi minsi ya vuba. Simfahamu, Jewe ntawe nzi, ni mara ya kwanza hata mundoto na mumaono kumuona hapa, n'ubwa mbere tubonanye no mu nzozi, lakini Roho Mtakatifu ariko ibyo mpemu yera ariko aranyereka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Hayo tunahitaji kuomba. Rero kubw'ibyo turakeneye gusenga. Maombi ni maisha, Gusenga n'ubuzima. hatuna muda kukwambia omba omba. Oya, ntibikenewe ko ninda kukwinginga ngo senga. Ninavyopumua, Senga ninavyopumua, uko hema. hakuna anayeniambia pumua. Nta muntu abwira uwundi ngo hema. Jaribu kubana pumzi, Gerageza utafanya dakika ngapi? zibiri mpemu zawe urabe. Rafiki yangu, jaribu kufunga nisikie. Mera Unaweza bana pumzi 5 minutes? urashobora kuzibira impemu yawe minota 5, minota 2. Na bishoboka Haitawezekana. unaona. Ntumubona? Maisha ya samaki ni mumaji, Ubuzima bw'ifi ni mu mazi. ukiitosha mumaji haitaishi. Iyo uyikuye mu mazi ukayishyira hanze ntibaho. Kristo, maisha yetu ni maombi. Umukristo ubuzima bwiwe ni ugusenga. Ukinitosha mu maombi sina maisha, Unguye mu masengesho nta kwa buzima. sababu ni ndani ya maombi Ni mu masengesho tunaishi presence ya Mungu. niho tubonera ubwiza Ndani ya bw'Imana. maombi Mu masengesho tunaona utukufu wa Mungu. niho tubona ubwiza bw'Imana. Nje ya maombi Hirya hatuoni y'amasengesho utukufu wa Mungu. nta bwiza bw'Imana buhari. Kwa hiyo tutaulizwa tulivyokuwa waaminifu kwa maombi. Tuzobazwa ingene twabaye abizigirwa mu masengesho. Siku hizi nawashangaa watu jamaa. Uyu munsi ndatangazwa n'abantu. Mtu anaenda kwa mlima kuomba, Abantu barajiriya mu sasa anakaa mlimani yako naomba, usanga umuntu yega. alafu anashika simu yake namna hii, yafashe anajiselfie agaca yifotora na anasukuma niko ku maombi. kwerekana ko ari mu masengesho. Bwana wewe uko mturisme au uko ku maombi? Wagiye kwitemberera ntibagiye mu masengesho. Nikienda mu presence ya Mungu, Iyo ngiye mu bwiza bw'Imana na telefone yangu ni telefone ndugara. hawezi ingia ku presidence na telefone. Ntushobora kwinjira hariya ku kirimba ni telefone Mu wuguruye. office ya president na telefone. Uje hariya muri audience ni telefone ntibikunda. Siamini. Ndabwo ndabyizeye ko Nafikiri ufite ungali nakuja ku 50 metres service ya protocol inabakiana na simu. hariya nyene bariya bajejwe protokole bashobora kubwira ngo telefone usigaha. Mtu anakaa maombi yako naomba Baba, Imana wanje. Umuntu ari mu masengesho ariko anasikia mtoto analia nje, anatoka kama nini? Wewe pumbafu wewe, Mungu ananisumbua. Amchi niko ku maombi. Ariko arasenga kumva umwana arariza akacasohoka akaja kugwana n'umwana. Hayo maombi kweli? Ayo na masengesho by'ukuri. Mani tubabarire. Tabirudilia. Zobisubiramwo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Ya kwanza hiyo. Nico ca mbere aragisubiramwo. Ana remplacer hapo. Hariya Satani yasubiriye mu kibanza ca Yobu. Amen. Amen. Cha ine. Ikigira kane. Tutaulizwa tulivyokuwa waaminifu kwa masemi yetu. Tuzobazwa ingene twabaye abizigirwa mu byo tuvuga. Biblia inasema nini? Ijambo ry'Imana Kila neno lisilo na maana, iravuga ngo ijambo ryose ritari lisilo na faida, ritagira inyungu, utakalo lisema iyo urivuze utatoa hesabu siku ya hukumu. ni uvuga ngo umunsi w'urubanza uzobibazwa. Mtu aliyeokoka
umuntu yakijijwe hasemi hovyo hovyo. ntabwo apfa kuvuga amajambo. Kontrole maneno ya mdomo wako. iraba ingene ayuvuga. Unaongea nini kwa mdomo? uvuga ibiki mu kanwa kawe. Kwa maana Mungu anashindwa kuwatumia wengine wanene kwa lugha au watabiri, sababu vinywa vyao vinajaa uongo, ukorofi, kuteta na kusengenya. Nico gituma Imana yanga kuvugisha n'abandi bantu kuko akanwa kabo kuzuyemwe amajambo atayeje. Wakati nabii Isaya ameona utukufu wa Mungu, igihe Imana ya Isaya, igihe Yesaya akaona utukufu wa Mungu, yabona ubwiza bw'Imana, alilia, yararize, akasema ole wangu mimi, aravuga ngo ndagowe jewe, mtu mwenye dhambi, jewe umunyabyaha, nimeona utukufu wa Mungu, mbonye ubwiza bw'Imana, mimi mwenye midomo michafu, jewe iminwa yanduye, nakaa kando ya watu wenye midomo michafu, kandi mbana n'abantu bafise iminwa yanduye. Epukana na wambea, tandukana nabo, kimbia kwenye vikao vya wasutwa, bana nabo bantu bavuga imvugo zituma sikio yako, kuko amatwi yawe wako wakfu kusikia sauti ya Mungu, ariho kugira ngo yumve ijwi ry'Imana. Kinywa chako kimewekwa wakfu kukiri jina la Yesu, cyashizweho kugira ngo cyature izina ry'Uhoraho. Asante Yesu. Jambo la tano, ikigira gatanu, tasimamia hapa maana tarudilia tena kwa wengine ambao turaza guhagararira aha, tuzoshishikara n'ikindi gihe. Tutaulizwa jinsi tulivyokuwa waaminifu kwa sadaka. Tuzobazwa ingene twabaye abizigirwa ku mashikanwa. Tulishere mali yetu namna gani? Mbega ibyo twahawe by'ubutunzi twabikoresheje gute? Mali ambayo Mungu ametupea, ubutunzi Imana yaduhaye, tulimtumikia nayo Mungu namna. Mbega twabikoresheje gute mu bwami bw'Imana? Mu pesa zako, mu mahera yawe. Mungu yekwamo na pourcentage ngapi? Imana yagiye ironkamwo ama pourcentage angahe? Nataka nisimamie hapa dakika. Reka mbere nk'ugarukiriza aha. Batu yote, abantu bose, kuna mwenye hatoaki, nta muntu numwe adatanga. Kila mtu, umuntu wese anatoaka sadaka, aratangisha ikanwa, kwa njia nzuri mu nzira nziza au kwa njia mbaya, canke mu nzira mbi. Ukikataa kuitoa kwa Mungu, iyo wanse kuritanga ku Mana, utaitoa kwa shetani. Kwa Satani hoho ntureka kuyaja. Yote ni utoaji tu. Aho hose ni gutanga. Unaweza shangaa mtu kanisani, urashobora gutangazwa n'umuntu mu ishengero, anatoa 100 francs msadaka, agatanga amahera 100 mu ishikano. 100 francs, amahera 100. Mtu mzima, umuntu anapenda na estetike yote, akaza yiyubashe, anatoa 100 francs, agashaterera 100. ile ma estetike juu ya 100 francs. Ukaza rero wigira kubera 100 rimwe. Ulimuona Mungu kweli? Mbega by'ukuri warabonye Imana? Umekuwa kwa utukufu wa Mungu kweli? Ariko uri mu bwiza bw'Imana koko? Petro alipoishi utukufu wa Mungu, Petro amaze kuba mu buzima mu bwiza bw'Imana, mu mlima wa mgeuko, hariya ku musozi, Matthieu 17 verset 1, hariya mu Matayo 17 ushuke mpaka 6, ushishikaye Biblia inasema, jambo ry'Imana Petro akasema hapa ni pazuri, aravuga ngo aha hantu ni heza, hatuwezi kutoka hapa, nitukivuye aha. Mimi wakina Petro, twebwe n'aba Petro, nitajenga vibanda, turubaka insago, ikimwe cha Eliya, chako Yesu, ikindi cha Yesu, ikindi cha Musa, ikindi cha Mose. Hakusema tutajenga, ntabwo yavuze ngo turubaka, nitajenga. Niwe yivuze arubaka. Yani alikubali kufanya gharama. God, yemeye gutanga ubutunzi bwiwe, sababu aliona utukufu wa Mungu. Kuko yari yabonye ubwiza bw'Imana. Mtu akiona utukufu wa Mungu, iyo umuntu abonye ubwiza bw'Imana, namna yake ya kutoa sadaka inabadilika. No gutangira Imana birahinduka. Anatoa sadaka kama watu wa kawaida, ntabwo asubira gutanga nk'abandi basanzwe. Anatoa sadaka kama mtu tofauti, atanga nk'umuntu udasanzwe, presence ya Mungu. Umuntu yabonye ubwiza bw'Imana. Sifa kwa Yesu. Kuko mainite ya 100 francs Burundi, amahera 100, amainite 100 arahari, ariho, ipo lakini haifai. No, yana ma message, abatanga ma message. Unaona? Message. Kama kumainite haifai,
nimba mu mayinite aliye amahirwe kwa Mungu inafaa. mbe ariko ikumana humva bishoboka Unataka upande viwango, kandi ukagomba gushigwa hejuru. pandisha viwango vya maombi, Duza gusenga pandisha kwa viwango vya kukusanyika, duza kukorana pandisha hamwe viwango pia vya kutoa. kandi uduze no kwitanga utanga n'ibyawe. Kama hutaitoa kanisani utaitoa hospitalini. Wanze kuyatanga mu rusengero mu bitaro ntuzoyimana. Sini utoaji tu. Mbega hose si ugutanga hose nishikanwa. Tusaidie sana. Unaweza mkuta mtu anapokea muujiza, Urashaka kubona umuntu yakiriye igitangaza sasa anasimama hapa kushukuru Mungu, agacahagarara hano ashima Imana. sina cha kumtolea Mungu, Nacho mvise ntangira Imana, namtolea Mungu roho yangu, ariko ntangira Imana umutima wanje. roho ni yako Mbega wewe, unatoaka na vyenyabiko vyako. uwo mutima ni gwawe. Balete kisu ba protocol tupasue tubebe tutie mkitunga. Protokole batuza nimbugita dukuremo uwo mutima Ni tuwushire mu gisebe. escroquerie. Ubwo nububeshi. Ni escroquerie ndani ya Ubwo kanisa. nububeshi budasanzwe. Ukiona mkono wa Mungu, Iyo ubonye ukuboko kw'Imana, usisimame kushukuru bure. Itama gushima Imana. Sadaka ya shukurani. Tanga ishikanwa Biblia gishimwe. inasema ukanitolee sadaka yako Ebo ngo ya ntangire ishikanwa kunishukuru, yo ndipo gishimwe. kaniite tena siku ya mateso, Kugira ngo uzumpamagare umunsi w'amageragere. nitakuitika na nitakutendea mambo Nanje makubwa. nzoguhamagara ndakwereka ibyikinze. Nasimama hapa, Mungu awabariki. Reka tugarukirizaho Imana ibahezagire. Naamini tutaendelea. Kandi ndizera ko Haya tuzoshishika. maneno matano nimeyaongea Aya majambo 5 tuvuganye ni ko maneno ya mbinguni tu. aya n'amajambo yo mw'ijuru iwacu. Kuna baki mengine mawili, Tusigaje ayandi abiri. nitakaporudilia nitarudi hapo, Nitwagaruka tuzoshishikariraho nyene. maana tulivyoanza na Mungu mu Eden, presence yake, Hariya muri Eden ingene twatanguranye n'Imana mu bwiza watakatifu bwa. wote mu Biblia walimuona. Abisigirwa bose Kwenye baramubonye. kitabu cha Ufunuo chapitre 22 Hariya mu byahishuro Yohana Biblia inasema hivi, ijambo ry'Imana ririya tazama makao ya Mungu aravuga ngo ni icicaro c'Imana pamoja na watu wake, ni hamwe n'abantu atakuwa bayo, Mungu wao azoba nao Imana yabo watakuwa watu wake, kandi baba abantu katikati yao atakaa aho na bazoba bari katikati yao atatembea. kandi no hagati muri bazobagenderamwo. Kumbe mapenzi ya Mungu Rero urukundo ni rw'Imana akae pamoja na watu wake, ni ukugira ngo Imana ibane watu wake n'abantu waishi bayo utukufu wake. kandi abantu babeho Ndio ubwiza maana bw'Imana. nilisema hivi, mu vitu vyote Mu bintu wanatafutaka, byose tafuta presence ya Mungu. rondera Maana kunyonga hitaji h'Imana. kubwa la Mungu mbinguni, besoin ya Mungu mbinguni, hitaji ya Mungu Icy'Imana itugomba ko ni akae katikati yetu, ni ukugira ngo ibane natwe, tuone presence yake, tubone ubwiza tuishi bwawe, utukufu wake. tubeho ubwiza Icho bwawe. haja ya Mungu, Icyo ni cy'Imana icho ikeneye, kiu kya Mungu niyo icho. nyota Imana Sasa ifise. nani atajibia kiu kya Mungu? Ninde yo kwishira ku nyota Aseme y'Imana? Bwana njoo katikati yetu, Avuga ngo mwami ngwino njoo hagati yacu, katikati yetu. ngwino hagati yacu. Vile wewe ni mtakatifu, Wewe mwizi tunajitakasa Baba wewe wa mfalme. wejejwe Na hii ndio mapenzi ya Mungu, kandi ni mu rukundo rw'Imana. akikaa katikati yetu Iyi Imana iri hagati yacu, hakuna mtu atakuwa tasa, nta muntu yoba ingumba, hakuna mimba itaharibika, nta nda yo koroka, hakuna magonjwa haitapona, nta ngwara izohaba, hakuna mapepo itaonea mtu, nta mwemu zosubira sababu kudutumba. yeye le roi de roi yuko katikati yetu. Kuko umwami w'abami ari hagati Wapendwa, yacu. tutafute presence ya Mungu. Reka turondere ubwiza Mungu wa bw'Imana. mbinguni awabariki. Imana yo mw'ijuru ibampezagire. Reka tubyagurutse dusenga Imana. Imana yacu irakoze kuba mu bwiza bw'Imana.